Muri Senegal ibintu bikomeza gukomera. Inyuma yaho Ousmane Sonko yirukanye ku ntebe ya Premier Ministre mu nyuma atogwa kuba umukuru w'inama nshingamateka, igihugu cacitsemwo kubiri, haba bashigikiye President Bassirou Diomaye Faye n'abandi bari ku ruhande rwa Ousmane Sonko, na cyane cyane abayoboke b'umugambwe PASTEF. On a eu un gouvernement qui est un gouvernement suspendu, sans ramification, sans assise politique. Harabagerageje gusukamwe mabisi ku neza y'iterambere rya Senegal kugira abahuziza impande zibiri, maze ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere ruheshi uno mwaka wa 2026 Ousmane Sonko na President Diomaye Faye bagiranye ibiganiro, ariko ntibigeze bahuza ngo bumvikane. Mu minsi ibiri yakurikiye President Diomaye Faye yahise ashinga guverinoma nshasha, umugambwe PASTEF utabizi. Guverinoma ya Senegal ku butegetsi bwa Sonko Diomaye itagira PASTEF biratangaje cyane. Biratangaje ari navyo benshi bariko baribaza ikigiye gukurikira hagati y'aba bagabo babiri bahenze abanyasenegal ko bazokorera mu bumwe ku neza y'iterambere ry'igihugu ca Senegal, ariko bakaba bacanyemwo ibinashobora gusubiza inyuma Senegal. None mu by'ukuri aba bagabo babiri barapfiki. L'Afrique n'a pas besoin de ça, de cette dette odieuse. J'ai eu à recevoir à Addis Abeba l'éminent économiste américain, le professeur Jeffrey Sachs. En l'écoutant, je me suis entendu parler, je me suis entendu écrire. Telle était forte notre convergence de vues. Et voilà ce qu'il disait en substance, et il me permettra de le citer. Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvres et sages. Le Sénégal et l'Afrique en général n'ont pas besoin d'annulation de la dette. Ils n'ont pas besoin de restructuration. Ils ont besoin de marge de manœuvre. Twarabivuze mu zindi video, ariko ico no bibutsa nuko Ousmane Sonko atere ku mikoranire ya Senegal n'ikigega c'isi Fonds Monétaire International canke FMI. Senegal ni igihugu gifitiye FMI deni rinini, ndetse guverinoma ikaba yifuza ico bita restructuration de la dette, kuvugana na FMI kongereza ikiringo cyo kuri harino deni, kugabanya inyungu bariha canke kubahebera igice ciri deni, ivyo Ousmane Sonko yanse kwemera. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvres et sages. Le Sénégal et l'Afrique en général n'ont pas besoin d'annulation de la dette. Uyu mugabo Sonko abona ko Senegal ndetse na Afrika itazofite imbere mu gihe gihanze amaso ibigega by'isi nka FMI canke banki y'isi. Ati Senegal doit honorer ses engagements, ikariha ideni ifitiye FMI, hanyuma ikarondera uko yo kwigenga idateza amaboko ibihugu by'amahanga biguha ideni bigaca binagutegeka uko uzorikoresha. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Ousmane Sonko ati President Faye yibaza ko afise ubutegetsi bwose, ariko siko bimeze kubera ko twobishaka mu masaha 72 yoba yavuye ku butegetsi. Ninde mu vy'ukuri atwara Senegal? Ni Bassirou Diomaye Faye, President z'ino amategeko, canke ni Ousmane Sonko, umukuru w'inama nshingamateka akaba ari nawe kizigenza wa PASTEF? Ibi bintu bizoherera hehe? Twandikire muri commentaire kubibona. Ufyonde kandi like, subscribe canke follow. Il n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale sur 165. Un seul. PASTEF a 130 députés sur 165. Ça, si ça n'impose pas la cohabitation, ce serait quoi la cohabitation? Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs.